twese turi mu ntambara turwanya satani na dayimoni nimwe mumbiza hano mu kirere n'izina rya Yesu tuzonesha bakristo twese turi mu ntambara turwanya satani na dayimoni nimwe mumbiza hano mu kirere n'izina rya Yesu amashi yacu twese hallelujah turwana by'izina ryawe oh Yesu n'izina ryawe turanesha bakristo twese turi turwanya satani na dayimoni nimwe mumbiza hano mu kirere n'izina rya Yesu tuzonesha rugamba ruri hafi kurangira satani azokorore kw'ikuzimu abihanganye babikwigitsira kibanire na Yesu anesheje rugamba ruri hafi kurangira satani azokorore kw'ikuzimu abihanganye babikwigitsira twibanire na Yesu hazoba umunezero udashira hazoba indirimbo no gutazira ugikorane cyabetejwe gusa nshuti biracyashoboka kujyayo hazoba umunezero hazoba indirimbo ugikorane cyabetejwe gusa nshuti biracyashoboka kujyayo biracyashoboka naho satani atontomwa cyane atwereka kuri umunyantege nke umwibutse Yesu umunyengomezi utimba ko satani wara naho satani atontomwa atwereka kuri umunyantege nke umwibutse Yesu umunyengomezi utimba ko satani waratsinzwe rugamba ruri hafi satani zokorore abihanganye twibanire na Yesu hazoba umunezero utazoshira hazoba indirimbo no gutazira mu gikorane cyabetejwe gusa nshuti biracyashoboka kuja musoda wa Yesu shira ubwoba satani ntabubasha gufise ko nagerageza kukwegereza izina rya Yesu uzone musoda wa Yesu shira satani ntabubasha gufise ko nagerageza kukwegereza izina rya Yesu uzonesha musoda wa Yesu satani ntabubasha nagerageza izina rya Yesu uzonesha rugamba ruri hafi satani azokororerwa abihanganye twibanire na Yesu hazoba umunezero hazoba indirimbo no gutazira ugikorane cyabetejwe nshuti biracyashoboka Data turagushimiye muri kino gitondo mwami wongeye kuduha ukatwibutsa uko mwami Yesu Kristo Data bishoboka cyane ko umuntu mw'Imana nziza azogusanganira
kuko mwami Imana nzima umwansi turwana nawe waramunesheje. Mwami igihe nk'iki Yesu Kristo turavyibuka tukanezerwa. Mwami Yesu naho Satani yomwereka ko ari umunyantege nke ijambo ry'umuririmbyi yavuze mwami. Oh haleluya, ngo nareme atekane kuko mwami Yesu Kristo wewe utugwanira utuneshereza dutsindanishiriza uri Imana yamiri kumwe natwe mwami Yesu Kristo. Rero igihe nk'iki mwami turagushimiye intsinzi yawe yabonekeye igorogota, turagushimiye mwamana nziza kuri Imana yarangije intambara. Mwami Yesu Kristo turagushimiye ko mwami urugamba uyu munsi mwami turiko atari urugamba mwamana nziza ko duhezayo mwami, ariko data ko ari igihe kimwe mwami Imana nzima uzomanuka mwami kubicuka za gutora ishengero ryawe ugaseruka mwamana nziza mwami Yesu Kristo, abejejwe bashobore kugusanganira, abatunganijwe bashobore kugusanganira, abagwanye intambara nziza yo kwizera bashobore kugusanganira. Nk'iki mwamana nzima turavyibuka mwamana nzima tukanezererwa mu mitima yacu rwose mwizigirwa, kuko mwami Yesu Kristo inyuma y'ubu buzima mwami Imana hari ubuzima butazoshira mwamana nzima tuzobamwo, kandi aho hantu nyene mwami Imana nzima uyu munsi mwami Yesu Kristo turasasira mwami tukumva mwamana nziza ibigumbagumba mwami mu mitima yacu birahari mwamana nzima data byo kunezererwa uwo mugwa wera mwami Yesu Kristo tuzobamwo mwamana nziza. Urakoze rwose mwizigirwa, turagushimiye kwagoye kudutegurira hacu mwami, turagushimiye ko mwamana nziza nutagira inzu hano mw'isi mwijura yifise, turagushimiye mwami Imana nzima kigiye nk'iki mwami Imana nzima Yesu uri Imana iri kumwe natwe bw'intumwa uramwoca no mu marushwa no mu bikomeye ngo nimuhumure ko jewe nanesheje isi. Yesu uyu munsi mwamana nziza gihumuriza imitima yacu nuko wanesheje mwamana nziza igihe wazuka wabw'intumwa ngo nawe ubasha mw'ijuru no mw'isi ngo nukore ngo nimuhumure amahoro yanje abe muri mwebwe. Natwe uyu munsi mwamana nzima turagushimiye kubwo ubashanye ni mwamana nziza ariko ubasha bugendana natwe niwadutereranye ijambo rya mwami ravuga neza yuko uri Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, Imana iri hagati muri twebwe, kandi Yesu warasezeranye kuzobana natwe mwami Imana gushika kuri wa munsi wa nyuma. Yesu turaguhezagiye cyane rwose mwizigirwa, ureke tugushire hejuru muri kino gitondo, ureke mwami tugwicubaro rwose mwizigirwa, we watsinze wanesheje akirisha amashimwe Imana nziza ni mundu mwami byabo wakiriye neza byabo watabaye. Erega mwami kwitanga kwawe byaduhaye agakiza, kwitanga kwawe byaduhaye umunezero, kwitanga kwawe byaduhinduriye ubuzima. Akiri icubaro rwose mwizigirwa, akiri icubaro rwose papa wo mw'ijuru, amashi yose na yawe, amashi yose na yawe. Turaguha icubaro mw'isi mwami Imana nzima, turafatikanije hamwe n'abamarayika mu guha icubahiro bakuri Imana igira neza gukorana natwe ibihe byose rwose mwizigirwa. Uzoduha kunesha urugamba kandi uzoduha mwamana gushika no mw'ijuru kuri Imana yacu mwami Yesu Kristo igendana natwe. Turongeye mwamana nziza kuragiza mwami n'ijambo ryawe mwanga urihezagire uriherekeze mw'izina ryawe ryera Yesu Kristo mwamana nziza. Iyo uvuze rimwe gusa imitima yacu mwami irakira, iyo uvuze rimwe gusa imitima yacu mwami iraruhuka, iyo uvuze rimwe gusa abadayimoni barahunga, iyo uvuze rimwe gusa mwami ingwara zirakira. Iki gitondo twaje imbere yawe kugira ngo twumve icyo uvugana natwe mwami, turaguhaye ikaze mu ijambo ryawe, turasenzegura mwami ureke mwebo wawe yera ariherekeze mwamana nziza, atugirire neza mu mwanya tugiye mu mwami Imana nzima. Umuntu wese yinjiye ahantu mwami Imana nzima kugana akurondera ko mwamana nziza ukugira neza kwawe ataha kubonye nk'Imana ikomeye mwamana nziza. Abatari batunganijwe mu mitima yabo Yesu utaho batunganije mwami Imana kugira ngo data turobere wa munsi mwamana nzima mwami Yesu Kristo amatara yacu ari amavuta. Urakoze, turagushimiye, ukomeze kubana natwe. Twongeye mwami kwanga igikorwa cyose cy'umwansi mw'izina rya Yesu Kristo. Satani turakubwira ko watsinzwe we n'abadayimoni bawe. Ijambo ry'Imana babwiye abantu b'Imana bashengeye ngerageza kurondera uburyo ushengerana nabo. Turakwimye ikibanza hano mw'izina rya Yesu Kristo, turakwimye ikibanza we n'abadayimoni bawe. Umuriro w'Imana ushingura akarimbi kose ku mwansi, ukore ivyumviro byose bipfuye, ikintu cyose conyaga umunezero w'Imana abantu b'Imana no kumva ico Imana ivugana natwe cyose gikurweho mw'izina rya Yesu. Ariko ubwami bw'Imana buganze hano. Urakoze mwamana nziza, turagushimiye. Icubaro cyose Mana kigaruke kuri wewe une bitazoshira, ni mw'izina rya Yesu Kristo dusenze mwami.